Yes bakunzi Ratiro magazine no musi rero induru nyinshi sana muri Ratiro magazine umutumwe ninde guys ito D1 araza kwivuga byinshi cyane ngo D1 ngenda muzi kuri byinshi cyane ariko kuba dukurikirana Ratiro magazine mari mumaze kinyo kirekire mutamubona mari mumaze iminsi myinshi mutumva vibes mutumva ibintu vyiwe ariko no musi rero yagarutse na waiting ngira ngo ni ikindi kintu cyo kuvuga ko mu yani majambo ariko tuza guhera kuri D1 wa kera rero kangira ngo abaze turamutse sinzi ko ukuntu hava turamutse kugira ngo mwese mumenye ariko guys ngo ibintu ngo ni poemo niko just gere kunda kuvuga D1 kanda wikaze kuri Ratiro magazine akunda kuvuga ngo hahandi ngo bya bindi nyene ariko bose bya bindi ribuze karibu kuri Ratiro magazine asante sana Ratiro magazine umaze fresh cyane gose navuze ngo ubaramutse sinzi ko waje kubaramutse waramukije we gusa sinzi ko cyane barusamwe birenze ukuye ariko abadukwikana kuri Ratiro magazine n'abantu bakunze abantu b'impano sana rero kugira ngo werekane impano yiwawe so kubabwira ngo je ngofise ngo impano ngo yo gucapa ngo gute ahubwo ubereka everywhere kugira ngo babone ati gahunda wa mutipe cyangwa umuntu arabishoboye I'll be waiting kugeza my lover from your heart kugeza my lover from your heart oh yeah asante sana guys wobize D1 gusa nuko twavuye twinjira muri waiting na nifuza ko tuza muri zandirimo za kera hari yagira ngo twumvize muri D1 akiri hahandi tuza kugaruka ndibaza ko tuzasubira inyuma nta kibazo oya nabuze abari bakuze hari yaye ego kuri ruhande ku ruhande n'uru ku ruhande rwa Agape Record cyangwa handi wagwana Agape Records ngira ngo araza kubivuga ko mu kiganiro cyacu reka banzaze D1 wa kera ego bo tuvuga tukore freestyle ndimbo ya kera sana ego mbebasha ko fise nyinshi kirageza mvine iyo ari yo yose akera agenda yemera cyane gose kuko twe turi umwe atera ntarakubona sinarinzi ko gukunda bibaho wewe muco mu mwijima rumuri mu rukundo jisho rireba kure mu rukundo sinzozimira uwa mbere y'umurinzi waziye igihe nari mbabaye baby uranzimurura nari nazimiye baby waziye igihe nari mbabaye baby uranzimurura nari nazimiye be we waruzi yuko nyenye ubirenga kurankunda iby'abandi bita bibi kuri we byabaye byiza guys notubize ino maro bro honyora nga asante sana na D1 wakwenda turaya kuri D1 wa kera D1 akiri igisenyi akiri igisenyi ni D1 wamenga benshi baramuvuga ngo yameze ngo Bruce Melody akiri muri igisenyi ngaho hepfo bava ni D1 yameze Bruce Melody mbega Bruce Melody byavuye bifata inzira yabo kugira ngo wowe D1 wihereze umuntu w'umugabo agusumye ubunini ari umugoga ukamumina nyabyo akaja muri wewe sinzi ko nawe havuye muri we sinzi ko nova gukora mu mizi ariko ndi muri internet ndibakanyisha barankunda cyane gose gusa mari hazima barabahungu gusa hamwe nigeze kumbira ngo moya mbiri yakunze moya mbiri urayizi ari moya mbiri y'umuntu bita Idris rero no kuvuga cyo cyabaye ndimwe tanakora kuri indirimbo za Meddy za Bruce Melody za Sabi bamuco gihe nubundi ndinje cyo kuvuga ati umuntu arimba nkanuze gusa umuntu upfa kuntura ariko bisubiye kwa D1 nyene mwenyewe hama uravuye rero Bruce Melody waje kumumira je ndanakuzi neza dure kwa Master Nene nizo ko nanakubwiye ati wakwiye kuraba kano kantu ka Bruce Melody kamudaho akamucira ego ugatora nyene D1 nyawe nibaza ko no muntu wumvise umunsi ya D1 gusa byavanye nuko wewe ubyumva canke uwo muntu wa kanya ari hiti muri wewe igituma ngira ngo navuze ngo ni Bruce Melody abariko badukurikirana ku Ratiro magazine ngira ngo bashaka ko batazi neza uwo ndiko ndavuga ndakeneye twinjire mu kantu gato y'indirimbo warembaye na Master yego kiwawe akayaga kupewa warimbye wewe nende kwa Master baze kumviriza neza ukuntu winjira taravuga before umunsi umwe umbera umwaka ubuzima bwanje no destination ndabura amahoro iyo undi kure nkabura icyo gukora
nkakwihamagaza kuko nzi ico ndi imbere yawe naho twoba turi kumwe jewe ndagukumbura wandeba mu maso nkabona ko turi kumwe. I'll be there before you kumpamagara, I'll be there before you kubikora, I'll be there before you kumpamagara, I'll be there before you kubikora. Wobabara nobabara, woshavura noshavura, wobabara nobabara, woshavura noshavura. Guys, ngira ngo iyo ndavuze ngo Bruce Melody ngamwacha mumva neza yuko umenga akoro n'ukuntu waramumize, ariko rero tuca tuva muri Bruce Melody jwa turaza umara iminsi myinshi sana Bruce Melody yabuze na D1 yabuze mu Burundi, ariko rero ngira ngo haize iminsi mikenya cyane, iminsi mikenya cyane ntabwo bakumva ngo nzoza urambwira ngo nzoza mugabo ndarindira mpavangwa muri waiting, ariko nyine you were waiting. Guys, narindiriye ibyo bintu Clovis kuvuye ko hazi iminsi uvuye kwa Masa ntabwo numva ngo uri muri Agape Records. Yeah, muri Agape Records nakora indirimbo bita Mirere, ari nayo nikoreye bwa mbere, ariko Clovis niyo yakora indirimbo ya mbere njye turi umwe nandi muri internet ego. Wewe rero uja kwa Clovis, Clovis wagiye uri producer cyangwa wagiye nk'uyiga? Bo nagiye kubona nyine nisanga muri production kuri navuga ati je production nayikoze ayo Bujumbura aho ngora kuba, kandi rero umuziki wacu nabwo biniza n'ingoga fuko ngora production kugira ngo mbe ndiza dukeye tuturambeshaho nkotesha inzu ndede placement just like that ibintu byo nyine. Hama Clovis ucumutera kagere gute? Bo sinova ko namutera kagere n'abarabizi yipfurije terambere buri wese aciyiwe, yipfuza kuba umwe ubatumye umuntu atera imbere, ntabwo byagiyemo inzigo kuba naragiye, nta nubwo je nabigiranye inzigo, ahubwo nabigita gukira iterambere giwe na jewe hari n'igi wanje, kuko naho ndiko ndavuga ko yankoreye igikorwa ciza, kuko azokora n'abandi bantu si bibi no kuvuga si bibi kuhava, ahubwo ni bibi kuhava gasubira hari munsi yiwe yaho avuye. Ndaza kari byo nyere. Guys, no mutipe ashobora kuba ari wa wundi wo hari akaba big face kwitsitso kuko ikirundi ciyo murumva ko umenga bro marafise ukuntu agomba kumfundafundika kumbesha besha ngo ndavyumva ariko ntakeneye kuvyumva ibyo si ubuvyemere. D1 ava kwa Clovis aja muri Million Makers. Ese kuva kwa Clovis ukaja muri Million Makers niho bari ku rwego rwo hejuru gusumba. Sinigeze nja muri Million Makers, ariko Million Makers ndibuka ko arimo producer mugenzi wanje tuvuka hamwe itwa Chizo Boy, ni umuntu wo muhira, ni twakoranye cyane gose, twakoranye byinshi eka n'ibyinshi nashaka kuvuga. Niko rero muri studio wasanga uriko ego studio yiwe ndi kuvuga ari ngiyi wanje, niko yaza muri Agape akicara kuri machine agakora ego. Beshi barabaye complicated, nabwo nova ko nigeze nja muri Million Makers sinze njaye. Abantu bari muri Million Makers ngo nta byari byo, ariko we yarafise izindi target. Voilà, turinje rero muri waiting. Akora cyarindiriye n'ubundi. Ndacyarindiriye n'ubundi. Ndacyarindiriye ariko ndakenera tuze neza, kuko nibaza yuko jewe ngira ngo wewe urazi ko ndakuzi kuva kera cyane. Iteka urazi ko jeje ndahazi kuva kera cyane. D1 rero nje nkene ambwire gato iyo process yo kwinjira mu iteka neza kugira ngo n'abatari babizi babimenye. Bo iteka yabayeho igihe watangiye kuyibona, ariko yabaye hanze igihe wambona nyine nanje nasohotse. Iteka rero nibaza ko yambo si kuvuga ngo ubuhinga bwinshi nari mfise, dufise bari byinshi azi kuririmba aba Happy Day n'abandi benshi, ariko nuvuga ko n'Imana yabyikoreye, nicyo kunda kuvuga n'Imana yabikoze, ndaronka ama chance guco ndacagugwa mu bandi baririmbyi, ndaronka izo opportunity. Ariko haro no kugira gute, hano no kubona muri ndafise gahunda, kuko niba cyo kugira ngo icara rero gusohora indirimbo umwaka wose rero abyemere, yo kucara amezi 3 kwa kane yasohoye indirimbo. Rero bivuga ko maybe barabonye ko hari ikintu kindimo, bagacabona na confise no ko patient, bona confise nakazoza na gahunda basi. Okay, kuco rero tutakorana ibikorwa byiza. Anabye kurumva muri aka kanya cyo kurindi. Aho rero ndahava duca tuja inyuma gatonya y'ibikorwa, twaja muri contract. No bipaye ko jewe muri press conference yabere mu iteka rero jone nibere. Yego. Muraduhishahisha ibintu abiya byose murabihisha. D1 je nkeneye umbwira ico mwampishije na nakibaje ntimwakimushuye neza. D1 yasinyiye contract y'imyaka ingahe?
kontra n'imyaka 3 ibikorwa sinovuga ngo bo dufise ibikorwa byinshi kuko ushaka kuvuga ngo 5 ku mwaka ngasanga mvuze bike ni kuvuga bizoba bivana n'uko tuko turabona tere niko bivuga jewe iteka music rero jewe rero ko cuza kuko nikibazo twanabajije kandi muri press conference twabajije ikibazo cerekeye producer benshi ngo producer nyakubahwa nyene ibintu kuva muri iteka music aho so ushatse kuvuga ndavuga iBreeze baravuga ngo niwe yatanga gukora mu ndirimbo ngo projet ya D1 ya mbere hama bihaca bigenda gute bya iBreeze arava ku ngoma hajaza Brighton bo Brighton niwe nyine indirimbo niwe yazanye idea y'indirimbo turayikora ariko kubera ko ntiyaciye aba disponible yakagura ndaciyagira tubona mengi indirimbo yafiteba niko guhamagara iBreeze kuko yaraje nk'umuntu aje gukora muri studio tumugatimare nawe sinde ku byagenze sino uvuga sino mwinjira cyane gose mba buri wese afise gahunda ziwe sino ngo byarangiye guca ngo canke byagenze guca ariko gahunda yabyo sino bako nyizi kwibintu byinshi cyane gose ariko byarangiye ariko tuyimari na Bright kuko zangura yari arimo saraheze tubonagaza kuri studio okay tuvuga tika tumeja project kuko twana ubundi ariko arikora nagaro tuna yaye karagira ya tuvuga tika tuyimare rero waiting yari nari twategereje ntitwayitora nyene urumva ibintu bya waiting babigoye nyene no kuwaitinga nyene ariko rero tugaruka kuri waiting gatanya ko waiting ni indirimbo isanzwe jewe nk'umunyarusaku nkunda kubivuga nagerageje kumviriza neza waiting hari ahantu waririmbye ibintu by'imyaka ngo 10 imyaka 10 ndakeneye ubanza turirimbire kaya ahantu harimo kaya kantu k'imyaka 10 hari ibibazo nka 3 biri muri kiya kibazo cyonyine imyaka 10 ariko tuvuze muri waiting cyane bukanoze idea yavuye mu nyine umuntu aba aho none nivuza nego duha batuza kuko jewe nanabyumvise neza ariko sinabyumvise kuko nanabibagije kuko jewe iyo nkene kuvuga inkuru mba nifuza kubanza kuyirondera iyo nkuru abo yega bampe umuco hamagere ndayizane ku bantu badukurikirana kwa dukurikirana kuri magazine n'abantu bakurikirana babakeneye kumenya ukuri aho kuri rero dukeneye kwinjira neza ibyina bw'indirimbo waiting indirimbo y'urukundo ego ikibazo kivuga ego cyangwa wishura ego cyangwa oya ikibazo nakunda ko bigoye biroroshe ego waiting ni true story ni true story waiting uwo wayiririmbiye yarakwishuye ntiyakwishuye yaranyishuye gusa nta birenze yakoze guys mwabyumvise waiting ni true story ku bantu batari babizi jewe ndabizi neza yuko ujya mu kobwa ngo imyaka 10 je nkenero uturirimbire gato ya D1 hajya hantu ngo nyuma y'imyaka 10 ngo nzohinga uku ushaka kuririmbira abadukurikirana ku Yatiro magazine kaga party bumvirize neza ukuntu wakaririmbye yaje sinzora bibyo waciyemwo bibi abahungu bose mwahuye nabo sinzobira nzoha agaciro uburyo nkunda murako kanya Mfise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba ngikukunda I'll be waiting kugeza umpaye love from your heart kugeza umpaye love from your heart. Oh yeah. Man, that is D1. Umuririmbyi no kurira ibaze yaririmbiye umukobwa ntaramwishura ariko araririmba turi muri studio umuririmbyi atanguye kurira D1 jenda cheka my god D1 pole sana D1 asante ariko tacha kona ikiganiro ego nakibazo D1 ngira ngo abantu badukira ngo Yatiro magazine ashaka kuba yari hari haje kundi kuntu yari yumva kundi kuntu amazo zarakoroka ariko aririmba indirimbo ariko nuko indirimbo uko twayize gatare ku yari sanzwe indirimbo ni true story agire ko aririmba true story namuzi ariko arakoroka ariko D1 je ndakeneye kuko indirimbo nkiyumva ava ntaramye ibya true story naramanje kumva yuko indirimbo D1 ngo ari umuntu wa mbere ngaha mu Burundi ngo atanguye kuza kwigisha ngo ibintu ngo bya mariage by'amakontra avuze ngo nyuma y'imyaka 10 ngo nzoba
nzoba ngukunda bisiba ko inyuma y'imyaka 10 yo kutazoba ukimukunda uko niko indirimbo jewe nayifashe ariko mugabo mu nyuma sobanuje negereye abantu bavuga ati burya sivyo yashatse kuvuga ati ni umukobwa yasabye urukundo ambwira ati jewe burya rero naho utonyishura n'umuzi naho utonyishura mu myaka 5 mu myaka 10 jewe iryo jambo mvuze ndacari zirikana ku mutima wanje abantu bagitaye gutandukanya ndibaza ariko kunavuze jewe nabyo bisha kunda n'amariro kuntu nyene uko navuze yuko kubera n'umukobwa turi kumwe turanakundanye mbese mugabo biva rikunda musangana abantu runaka babandi bafise amafaranga bafise mahera bafise imiduga ibiki hagenza nkasanga nagenda nkasanga umwe bo ndavuga ati je bivaye nuko nitungiye umutima gusa mu mwenda none karambona neza ndashaka kumurikira message ikamara nk'umwaka ataragishura canke mistana kuyo ndavuga ati je basi byo rero imwe n'abirambirwa kana je bashaka kundongera kanya cenze banyihari kandi nkigukunda mbaye nyihari mbaye imyaka 10 yose nkigukunda ni miyo sanse ndi muyo ja nabivuzemo D1 urukundo nyene we urumva nyene rwagusaranye nyene kora sade sana nyene kubyo n'ubota naho za mudemo wawe numva ngo ni mwiza mugo nabwo nomemera ndacyarindiriye umukobwa nyene twayigete ikiganiro turashobora kubwiheza kitaragira guheza kuko ikiganiro cyari gifise vibes yayo mugabo bimaze kuza mu bintu by'urukundo ucumenga byagiye mu yindi nzira ako umukobwa none yumwandikiye indirimbo we akiyumva yabyakiriye gute ntaramwandikiye nyene yaranyishuye amatuye emoji nyene tunyereka ko yabaye tushe emoji yego ama emoji nyene yo kurira yego guys mwibuke ibaze nkawe wagiye wabwiye amajambo nkayo umukobwa ariko we mukubwira ngo akwereke ko se yenzi ko ukuntu yavyakiriye akagukubita emoji zo kurira cyangwa zo gutwenga sinzi sansa bayibirungitse mu mugabo akaronka emoji hari n'ijambo yigeze aherekeza emoji cyangwa byahereye mu ndirimbo yitwa waiting bishobora ko n'uburaca nashobora kubikora nejo acamerwa neza cyangwa mu myaka 8 9 nzamari nazo inyuma y'imyaka 10 na nzamari nyine mbaye nyihari mbaye nzamari nk'ubu rero yocaza uno munsi voilà umugabo uno munsi yocaza uno munsi nyine yocaza ngaha muri studio nyine twotokogiranira kibaye amavuta nyene agaca kugira ati ego namubwiye wacurira kuririmba hari indirimbo wahabwe wandika inyuma ya waiting izoza ihamplisa ego hari umbuze ikintu kwita imeze nk'izi kwikirana gucaye hari yindi uzokumva muri siri imbere ivuga ku bintu nk'ibyo nyene iza yuhira rya jambo navuze waiting nizo nigize mu kanya gatoya ariko atabikoze ndiye bikora no munsi ngiyo ndimbo ndayihagarika bisigura ko uzoyisora uko atabikoze shaka kwisora nabikoze gusa naza kumubwira ati nawe wabikoze ku bwa business ka tubikora tuyisohore urukundo rwanyu bisigura ko ari business rero mwibereyemo oya ntabwo ari business ariko iyo ndimbo kubera ko ihari ndiko ndazikora kuberaho ariko niyayemerera kaza kambwira vraiment nta kibazo cyashaka kujya muri imyaka 10 n'irindire yose ntabwo ati nanakoze indirimbo rero unyumbira indirimbo basi ndayisore bandanye mvuga ibyo yankoreye bitari byiza canke uburyo ntamerewe neza kuri kudahari canke tubireke bwa D1 indirimbo yisore gusa story yawe yahindutse ubu ndi kuri jewe byoca byitwa ko ari ubundi muntu canke uvugiye nk'undi muntu byabayeko nibaza nkurusha kwisora niba yabyemeye like that. Guys, reka tuve mu by'urukundo, tuve mu by'iki twinjire muri music parce que music ni naco cyatuzanye no music twatuje kuvuga ngo mu by'ama true story by'ibiki mugabo cyari kibazo kimwe n'ikindi kandi D1 yateza kuza kwishura. D1 tuve muri waiting tugende mu yindi ndirimbo kuko D1 muri ndasango afite indirimbo nyinshi cyane. No wavuze ngo jibo ngo nifuza aho ndi uno munsi nifuza yuko ejo nzoba ndahandi hantu harenze. Ego. D1 ara projet ya mbere irasohotse yo mwiteka. Yitwa waiting. Ijya projet uyicompare n'izindi projet wasanzwe ufise. Ijya projet wayaye impamvu zingana gute? Ijya projet ni big project kuri jewe. Nini cyane gose ko ni project ifise video kandi video nziza. Si ntabwo nabwo kuri video jewe. Kamera ikranda banagira ubwo navuga ati none ikamera ije kiraba kweli. Ni projet ndishimira cyane gose apari yuko ari ni projet y'umukunzi. Ariko ni projet ndishimira cyane. Sorry sindava muri ya mood y'umubabaro ukuntu mugabo ngira uraza kunkuramwe nyene ukuntu hakureza kurusha kwamaze kubinyinjizamwe nyene ndumva bigoye.
jewe nta cananiye nta kintu nakimwe ntari bushobore turi ngahaye turi kumwe na Da Creator nujya mu cameraman nako nawe akora ibintu by'amateka cyane ariko turashaka tuze gatonya jewe Masterland umunsi tuganira na Masterland Masterland we ngo yarabangera kwirukana gatonya mbega Masterland we amaze gukwanga Masterland we kuze wumva Masterland aha kwanga kugati wapi mpeti toka nenda kure we nka Masterland washu image wacushoka wiha uwo mwanya nakikubwira ati twapi tizoba turavugana ntabwo yigeze nyirukana nicyo navuga tuze indirimbo ya mbere indirimbo wakoze waragiye na production ahubwira ngo bazogukorera ngo nzoyigukorera ugasanga ni DJ Cat 4 yayikoze Ndaza ko Master umuntu yagiye arafasha cyane gose n'umuntu w'umunyakubahwa na Jean Shimira cyane nta kintu ko Master yigeze ashaka ko kibi oya Master yambaye hafi yaramfasha indirimbo ya mbere nakoze tuzogumana narisha amafaranga studio itarihisha mvuye muri internet nyene natwitse na Simbi Ruzitiro abo mfashe kabisa urakuntu akora indirimbo zibiri canke imwe ifite udufaranga tu Shadiwa na mfana akora indirimbo mugabo diwa ayo mafaranga aho nyene none nkeneye yuko uza kumbwira yakubwiye ngo aya mafaranga ntayo notora nabwo kuri indirimbo ariko reka nemere kugufasha ndagufasha Masa nabwo yakora muri studio nabwo yamuproducer cyane nyene yafise ibindi ko bavyo karakora yari muririmbyi kandi mwita cyane tugenda cyangwa na DJ4 kandi nawe yamuproducer avumye ico gihe sana noze rari every pro kandi twakoze indirimbo nziza ico gihe nawe yarakiriwe neza ndashaka rero tuze gatonya kuko wowe nubwo wakoranye na DJ4 Masterland warukeneye ko agukorera tachi ho bamaze kumva ngo Masterland ukibaza ko Masterland wari producer wa hatari Masterland umaze kumukompara na DJ Cat ninde uhavuye ubona uti bwabundi iyi project iyo project kogwa na Masterland no wari kwishima cyane byagenda gute nibaza ko imbere mu producer wese afise ukuntu akorana n'umuririmbyi cina nakuze fise amaraso y'igiproducer wari wese je n'ukoranye nawe twakoze ikintu kimeze neza ko ndazana idea kazana idea tugacangiye hama rero tukakora umuti niko navyita na je ni D1 nyene kuva mu Kayanza Bujumbura ngira ngo abakweregeje gukurikirana page yanje Iratiro magazine nageje kubabwira D1 exactly uwo nifuza D1 kubabwira wariwo jewe navuze ngo kuva mu Kayanza no mu Bushinwa sinashatse kuvuga ko D1 yavuye mu Kayanza agiye mu Bushinwa ahubwo nashatse kuvuga yuko yavuye ahantu à l'intérieur aja mu muji kubona ibintu how vibes ibimeze abantu cyangwa ibintu ukuntu bimeze ariko rero D1 nabe nifuza yuko agerageza kutwereka image yo mu Kayanza abantu nabajije commentaire barazanditse ngira ngo ugiye kwiratira magazine uza gusanga commentaire nyinshi ziriko zivuga ngo mu Rwanda mbega D1 mu Kayanza no mu Rwanda byo barivyo bituma D1 aririmba nk'uko harimo ikinyarwanda rimwe uzuracisha mu ndirimbo ziwawe bo turahera mu ndirimbo waririmbye ya mbere yiwawe umuntu ayumvira igenda umwe arumva neza yuko harimo akanyarwanda ukuntu tu accent kinyarwanda uri kurumviza na waiting harimo akantu mumengana no tu accent kidogo kutugoma kuza twadusubira inyuma bibaza ko urindi rw'ikinyarwanda rw'ikirundi birasa bisa n'ibisa kuntu kandi ahantu tuba twebwe ku mipaka hakuntu twifatirwa na ntuze no Bujumbura kugira bose avuga ikirundi hari ikirundi umuntu yanze avuga ikirundi wonga mu Bujumbura akivuga neza cyane ntumva nta ma accent shaje kuvuga rero ni kuvuga ayo Bujumbura avuga Iswahili avuga beshi ni Iswahili kora ko bivaye n'abantu tubana nabo duhura nabo bavuga Iswahili nyene kana kana muri noro kesho hasanga cyane dufashe ukuntu gato mugabo cyaramvuye ngo naza ko buyandinga ayo Bujumbura ndamaze umwanya munini namenye kirundi ko cyarangora D1 ndagiye gwasana yenda kwakirije nk'ibyo turaganira kuko uri wowe ushobora kwinjira muri mood mba nifuza mugabo abadukurikirana ku Iratiro magazine nabo bakeneye kumviza neza ya mood ya D1 mujinja kumva nyene ni duhewe cyane bakumva nabo bakeneye kwinjira rega ndakeka wankanyije kubera yuko twagiye muri story y'umubabaro tuvuye gatonya ndabira kantu gatoya tujya mu bwangu turanga tujya ku musozo w'iganiro cyacu kantu gatoya nukuri nabanga mbona umuco ahari umwijima ufise uko bigenza nukuri page nyiyumva neza ndeba mu maso yanje urabona icyo nkeneye turebana ijisho kurindi turakeneraniye ndagufata nk'umwamikazi ufata nk'umwami
Duane jewe amajambo menshi ngira ngo nzava ndavuga ubundi munsi nagize ibako ryo kuhakira ndamusizo zacu za Iratiro magazine ngira ngo bana ko turiyubaka neza cyane. Asante sana. Ariko rero je ndakeneye yuko ubwira abantu ubahamagarire nk'abarangiza ikiganiro cyacu icyo basaba hamace turangiza ikiganiro cyacu. Bo ikintu twaca mbere niko nabashimiye cyane gose mbabarire urukundo rurabaza nshira imbabazi za mbere sabye hanyuma nosaba kutukurikirana kuri Iteka Music channel n'indirimbo ya D1 iri bandika Waiting by D1 257 ni day akanwa karambitse 1 page yacu ni Iteka Music hanyuma murashobora kudukurikirana mukatubaza ikibazo cyose mushaka. D1 nawe afise page yiwe yitwa D1 257 wandika kwa kundi nyene. Hanyuma ikindi kintu babwira no kuri twese turabarundi umurundi yitwa ko ari umurundi yuzuye abangaha mu Burundi banashaka n'umunyamahanga kubwo nje namugira umurundi nuko yakunda ibikorwa byacu yakunda ibikorwa by'u Burundi washaka ntufane D1 ntabwo ufane igikorwa cy'u Burundi kuko nta munyamahanga numwe azozamaje gukunda iby'iwacu. Aba Diamond tubona nuko abantu babo hariya muri Tanzania baba pushinga kuko Diamond niyo abahiti muri Tanzania nta mpamvu yuko ataja mu gihugu hariya baba bafise. Rero natwe dufashe iminsi mike tuba dufise Burundi hanyuma tujabuka imbibe tuzojabuka tutafise ngaha mu Burundi. Imana ibahezagire cyane gose. Guys mwavyumvise yavuze byose ibyo yavuze byose ni kumukurikirana byonyine yavuze page ya Iteka Music Facebook ndetse na YouTube page indirimbo yabo iri kuri channel ya YouTube yitwa Iteka Music. Mugenda nanye mugenda subscribe ntimwagire subscribe ku Iratiro magazine ni YouTube ndetse na Facebook twitwa Iratiro magazine nanye ntimwagire gusangiza abandi ibikorwa byabo. Reka ndabashimire cyane hama shimire na Burundi bwiza yadufashije kugira ngo ikiganiro cyacu gende neza. Ciao ciao.